Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Umwami Imana yacu abaho umugisha mwinshi. Ndabifurije umwaka mwiza wa 2026. Uyu mwaka uzakubera umwaka mwiza cyane mu bawe no mu vyawe. Uzabona ikiganza cyiza cy'Imana. Reka nkwifurize kuzakorera munsi y'ijuru ryuguruye. Amen. Uzakorere munsi y'ijuru ryuguruye. Ubuntu bw'Imana buziyongeranye ku buzima bwawe. Inyota yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana iziyongeranye ku buzima bwawe. Kugendana n'Imana bizobe priorite y'ubuzima bwawe. Ndakwifurije kuzobona Imana. Ndakwifurije ikiganza cyiza cy'Imana. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Mwami Yesu azokuza amahoro mu mutima. Uzogende wuzuye amahoro, umunezero. Haleluya. Yesu aguha umugisha uyu mwaka. Haleluya. Gukundana, gukorera, gufasha abandi, kwitwarika abandi bizaganza ubuzima bwawe. Yesu aguha umugisha mwinshi. Ndabashimiye cyane bavandimwe abo twabanye umwaka wose, umwaka ushize, majambo meza twabaganirije kuntahe numvise. Mwami Yesu abahezagire cyane. Uyu mwaka uzabera umwaka mwiza w'intahe wo kumva inkuru nziza ku buzima bwanyu. Hari ijambo Imana yambaye kukwifurizamwo uyu mwaka wa 2026. Reka turisome uyu mwaka. Nari nifuza kwifuriza n'ino jambo rivuga ngo uyu mwaka Imana izaguhe gutotahara. Gutotahara, Imana izaguhe gutotahara. Ijambo gutotahara cange mu Bibiliya yindi ngiye gusoma hano turasoma muri Zaburi ya 92 umurongo wa 12. 92 umurongo wa 12. Uravuga ngo umugororotsi azototahara nk'ikigazi, azoshigwa hejuru k'igiti cy'isederi ya Lebanon. Reka nsome muri Bibiliya ijambo ry'Imana uyu murongo mwumve ngene ibo bavuga. Umugororotsi azototahara nk'ikigazi, azoshigwa hejuru k'isederi igiti cya Lebanon. Reka nkoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 92 umurongo wa 10 nibona umurongo wa 13. Intungane zizotohagira nk'umukindo, zisagambe nk'igiti cy'isederi ya Lebani. Umugororotsi azototahara nk'ikigazi. Ndashaka kuvuga ijambo hejuru yo gutotahara. Umurongo wa 13 kavuga ngo abatewe mu ngoro y'Uhoraho, haleluya, bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Abatewe mu ngoro y'Umwami bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Umurongo wa 14 kavuga ngo no mu busaza no mu butama bwabo bazoba bacama, bazogira ubukame bwinshi n'itoto. Bavandimwe, reka kwifuriza rino jambo. Umwami Yesu aguye gutotahara uyu mwaka wa 2026. Gutotahara. Nta muntu numwe atanezerwa ariko arabona ikintu gitotahaye. Ntawe. Turanezerwa cyane no kubona n'imirima. Niyo duduze mu misozi ijya no hino wabona imirima itotahaye, urahagarara ukavuga ngo ndorengene ya mirima ya myiza. Iyo wabona jardin nziza uranezerwa. Iyo urabona ibiti bimeze neza uranezerwa. Nta muntu numwe anezezwa n'ubutayu. Nta muntu numwe anezezwa no kubona ibintu vyumye bidafite ubuzima. Mva ndababwire inkuru nziza. Gutotahara n'ubuzima. Ndakwifurije ubuzima mu yandi majambo. Ndakwifurije kuba ufise ubuzima uyu mwaka wa 2026. Ugira ubuzima. Iyo umuntu atotahaye aba afise ubuzima muri we. N'abamubona bamubona mu buzima. Haleluya. Haleluya. Ndakwifurije ubuzima. Kugira ngo igitegwa gitotahare, kugira ngo ibigori gafate ku karoro k'ibigori bitotahare, cyangwa ibiraya cyangwa ibindi byose biharage, kugira ngo bitotahare hari ibintu bisabwa. Hari ibintu bine bisabwa kandi nawe ibyo bintu bine ndabikwifurije. Ikintu ca mbere ni uguterwa mu ivu ryiza. Iyo ikigori gitewe mu ivu ryiza, haleluya, kiratotahara. Haleluya.
icya kabiri, iyo cya gitegwa gitewe mu ivu ryiza cyamara kikaronka imvura, kiratotahara. Icya gatatu, iyo cya gitegwa kironse ifumbire cya gitegwa kiratotahara. Ikintu cya kane, igitegwa kirakeneye umucyo cyangwa izuba. Ni ukuvuga ngo haguye imvura gusa iminsi yose cya gitegwa nticobaho. Igitegwa hari igihe gikenera izuba cyangwa umucyo. Ibi bintu bine mu buryo bw'imwemu ndakwifurije gutegwa mu ivu ryiza. Ivu ryiza yabivuze ku murongo wa 14, yavuze ngo batewe mu ngoro y'umwami wacu. Haleluya. Bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Ivu ryiza ni Kristo, batewe muri Kristo Yesu. Haleluya. Bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Ndakwifurije ubuzima ndakwifurije ubuzima mukundwa, ndakwifurije ubuzima. Iyo umuntu atotahaye, iyo ikintu gitotahaye kiba gifise ubuzima, kiba gifise ubuzima muri cyo. Haleluya. Ndakwifurije gutegwa mu ivu ryiza. Yavuze ngo bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Ivu ryiza. Yesu yaciye umugani avuga hejuru y'ivu ryiza, aravuga ngo umubibyi yaragiye arabiba imbuto, zimwe zigwa kugwara, izindi zigwa mu butayu, izindi zigwa mu mahwa, ariko aravuga ngo izakuze nizatewe mu ivu ryiza. Haleluya. Izatewe mu ivu ryiza nizo zakuze. Ndakwifurije gutegwa mu ivu ryiza. Haleluya. Yesu mwana w'Imana. Ikindi kintu wifuza ndakwifurije muri mwaka, ndakwifurije imvura. Imvura igwiriye ibiterwa. Bya biterwa biragira gute? Birasa neza. Imvura. Ndakwifurije ngo umwami Yesu akugwishirize imvura mu byawe, mu kazi kawe. Imvura igwe. Zekariya yaravuze ijambo ryiza. Yaravuze ngo Uhoraho abe ari we musaba imvura. Igice cya 10:1. Uhoraho abe ari we musaba imvura ngo igwe mu gihe cy'itasuro. Muyisaba Uhoraho arema imiravyo. Amen. Nawe azobaha imvura y'umuvuvo umuntu wese mumereza imirima. Imvura izitumereza imirima. Ndakwifurije ngo umwami Yesu akugwishirize imvura. Haleluya. Muri ako kazi kawe Imana ikugwishirize imvura y'umugisha. Amen. Imvura igwire ubuzima bwawe. Imana ikugwishirize imvura y'umugisha, imvura y'ubuntu. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi, muzobagwishirize imvura y'ubuntu. Bene data, ndakwifurije ngo Imana ikugwishirize imvura. Haleluya. Imvura y'ubuntu igwire ku buzima bwawe. Yoweri we yarabivuze ngo noneho nimunezerwe yemwe abantu b'Isiyoni, munezere guhora Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'agatasi ku rugero rukwiye, kuko ibarekuriye imvura ikabaha y'agatasi n'iy'urushana ku bwa mbere, ikabaha imvura y'agatasi n'urushana, imvura nziza igwa neza. Bakundwa, ndabifurije ngo uyu mwaka umwami Yesu azabagwishiriza imvura muzoshobore gutotahara. Imana izakurinde amaganya, Imana izakurinde kwiraburanirwa, Imana izakurinde amagorwa, Imana izakurinde amagorwa, Imana izagwishiriza ubuzima bwawe imvura. Haleluya. Yavuze ikindi kintu cya gatatu, ikintu kiza gituma imbuto cyangwa ibigori bisa neza, cyangwa iyo mbuto ni ifumbire. Iyo twaye ifumbire kuzana ifumbire tugashyira muri bya bigori cyangwa muri bya biharage, birasa neza, biragira ubuzima. Haleluya. Bene data, ubuzima bwacu burakeneye ifumbire. Ifumbire yacu ni iyihe? Ni ijambo ry'Imana, n'amashimwe, n'indirimbo. Haleluya. Iyo turabishyira ku buzima bwacu, ubuzima bwacu buratotahara. Dawudi yavuze ngo, umwanditsi w'Izaburi yavuze ngo azototara nk'ikigazi. Ikigazi ni igiti cyiza, gifite imizi miremire, gishobora kure hariya. Amen. Bakundwa bana b'Imana, ndakwifurije kuyu mwaka uzuzana ifumbire ku buzima bwawe. Haleluya. Iyo imbuto zitabagariwe, zitazaniwe ku ifumbire, nta buzima ziba zifise, ntizigira ubuzima. Ariko ndakeneye ko uzofumbira ubuzima bwawe uyu mwaka, uzofumbisha ijambo, amasengesho, ubwiza bw'Imana buzogaragara ku buzima bwawe. Icya kane yavuze ngo umuco. Haleluya. Izuba. Haleluya. Yesu niwe muco wacu.
Yesu niwe muco wacu. Izuba iyo yakiye ibitegwa biragira ubuzima. Umwami Yesu aguha umugisha mwinshi. Ndakwifurije ngo uyu mwaka uzonage umwami Yesu azogwe gutotahara. Reka ngusomere umurongo wanditse mu gitabo ca Yesaya ca 58 umurongo wa 11. Haravuga ngo kandi je uhoraho nzokwama nkurongora, nzohaza ubugingo bwawe urahakadutse cyangwa mu butayu, nzoguhaza nguhe kunonoka mu magufwa yawe. Nimba wari urwaye, ndakwifurije gukira mu izina rya Yesu. Nguhe kunonoka mu magufwa yawe, kandi uzomera nk'imirima ikwegewe mu amazi. Haleluya. Imirima ikwegewe mu amazi ibifite ubuzima. Haleluya. Uzomera nk'umurima ukwegewemwo amazi, kandi uzoba nk'isoko y'amazi dakama. Sifa kwa Yesu. Uzoba nk'isoko y'amazi idakama. Ndakwifurije kuba isoko y'amazi idakama. Ndakwifurije, amen, uyu mwaka umwami Yesu aguhe gutotahara. Nzoguha gutotahara. Uzomera nk'isoko y'amazi idakama. Yesu aguha umugisha. Yesu akurabe ryiza. Yesu agushoboze gutotahara. Umugororotsi wanje azototahara. Umugororotsi wanje azototahara. Abakubona bakubona ubundi mutamana w'ubwiza. Mwami Yesu akwambura umwambaro w'ubuhoma, akwambura umwambaro w'agakinyizo, akwambura umwambaro utari wo. Mwami Yesu akwambika umwambaro mwiza utotahaye. Abaza bakubona baza bakubona mu buzima. Ntibakaza bakubona ugenda ariko bavuge ngo uriya naho agenda nta buzima. Bakubone mu buzima. Iyo ikintu gitotahaye kiba gifise ubuzima. Amen. Yesu aguha umugisha mwinshi. Ndabakunda cyane. Ndabifurije umwaka mwiza. Uyu mwaka umwami Yesu azabahe gutotahara. Murakoze cyane. Reka ndabasengere. Data, turagukunda, turagushimiye ku mwaka mwiza uduhaye. Ijambo ryawe ryavuze ngo abatewe muri wewe bazototahara mu nyubako z'Imana yacu. Turagusabye mwami, watubwiye mu ijambo ryawe igitegwa kugira ngo gikure kirakeneye imvura. Utugwishiriza imvura. Kirakeneye ifumbire, kirakeneye kubagarirwa, kirakeneye umuco. Haleluya. Mwami, turabikeneye mu buzima bwacu bw'imwemu. Turakeneye kuzototahara mu izina rya Kristo Yesu. Abazatubona bazobone gutotahara kw'Imana mu buzima bwacu. Urakoze kutugirira neza. Amahoro yawe aganze mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.